zorangura na ubwizigirwa amabanga mawe ndagire ubusho bw'Imana mu guca bugufi no mu rukundo nkore kino gikorwa mu buziranenge ubwizigirwa n'umwete ninatirimuka jenda cyo kubategura kuba ku isi namwe ugaca mufata kubategura kuba twamenye akayi bagenda babwire bamenyesha mubonye ugitekanye ibyo ndakora kubivuga mubonye ugitekanye menye ko hari abantu bariko barakora ntuzongire ngo ugitekanye ko rasoza bakaze na ya force spéciale mwabona n'abantu nivyo turanezerewe kuko Imana yatwizigiye ikatuzeza iki gikorwa. Iki ni gikorwa umwana w'umuntu atokwihereza ngo bikunde, ariko ari gikorwa c'Imana. None rero ko Imana yatwizigiye n'urugendo rurerure byari bigoye gushika kuri intambuko, ariko Imana yagira abana natwe. Jewe novuga ati ni intsinzi y'Imana, kubera ko Imana ihamagaye umuntu agashobora kubandanya urugendo rwayo, iba ari intsinzi y'Imana. Ariko kandi ni intsinzi mu mutima wanje, ni intsinzi mu bwami bw'Imana. None rero tugiye gushishikara igikorwa c'Imana nkuko twari dusanzwe tugikora, ariko kandi uyu munsi nkuko twabishize mu ndahiro turumva dufise umwitwarariko gose wo kugikora birushirije, kuko twahora tubikora ibikorwa tutarabishira mu ndahiro. Ubu rero tuzogira umwitwarariko gose ibikorwa vy'Imana, ivuga butumwa, eka mbere no kwitwararika ibikorwa bijanye n'imibereho y'abene gihugu. Intererano ya mbere nk'umurongozi w'ishengero no gutegura abantu, no kwigisha abantu kugira ngo uwo ari we wese amenye uruhara afise muri iyi mbona kazoza y'igihugu, uwo ari we wese amenye uruhara afise. Nk'umurongozi w'ishengero rero numva nanje interero ya mbere ni uko kwigisha, ariko hamwe nuko kwigisha harimo no gutanga akarorero mu buryo bw'ibikorwa. Ndasenga Imana kugira ngo imfashe nshobore kurangura imigambi itandukanye y'iterambere irusha mbere aho twari tugejeje igikorwa, gutyo natwe tugira iterambere mu buryo bufadika mu mbona kazoza. Enye n'icubahiro Mana mushobora byose, nuhabwa icubahiro imyaka yose. Dutangure duteze umwigisha w'umucaca w'ishengero rya Biro Church, umuvukanyi wacu Jean Bosco, tumukeze. Murumva ishengero ryo mu Burundi sinibaza ko arundi yarikawe bisho nawe nabona murumva rero sinzi ibyo byose cyangwa kose turakorana nta mubisho twumve wa Biro Church. Murumva niteka mbere yuko tugiye tuvuga dukeze n'aba bungere wa pastori bashikirijwe ibanga cyo kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino mu gihugu. Turabakeje namwe none bagize intambwe ya mbere, ngira bajya ba mbere n'abakabiri nabo nyene mwaka uzazobaki tuzobaza bashikiwe byo byose. Umaze kubona gutondeka ima y'ubundi utugenda, urabona yuko mu minsi iza uzoshikirwa. Hariho akarimba bavuze ngo wese azokwimbura icyo yabivye. Nibaza yuko unabuzwe karimbura icyo yabivye, kuko uravye ngene yitwaye hirya no hino. Je twagize ujana no muri Korea n'ahandi hose, je sinzi nuko apfuka mu kabezi kwanza n'umurundi afite n'umurundi. Je na muzika za Nyanza hehe, kubera aho hashitse hose ngo ni muhiri wiwe n'iteka rikomeye. Rero yabivuze arekano yacicamwe ati imitima, gutegura imitima, gutegura abantu kuba ku isi, gutegura abandi kuja mu ijuru. Je ndashaka kubategura kuba ku isi, namwe mwese mumfasha kubategura kuko twara mu ijuru. Kajyayo agona babwiye ndabamenyesha mubonye igihugu gitekanye, nicyo ndakunda kubivuga.
mubonye igihugu gitekanye umenye ko hariho abantu bariko barakora. Ntuzogire ngo gitekanye kubera abasoda bakaze na ya force spéciale mwabona n'abantu abandi abantu bariko barakora kandi bagakora atakinyoma kirimwo, bagashira abantu ku murongo, imitima igaturiya. Ni byiza cyane. Aha mubona abo bose baba nk'ubu mu mashengero bose bakaza gushikira ubundi kandi basangiye amashengero mugabe bakorera iki Imana imwe bakaja hamwe. Iyi niteka ntabwo byakabonetse. Je nagiye mu gihugu cya Arabie Saoudite kugendera Ligue Islamique Mondiale abayisilamu. Mu bintu bambwiye bavuze ngo muratunze ni kandi dukenye igitoro ngo hiya mwico n'ibyo kuyisi ngo ikintu mutunze ni ubumwe mu mashengero. Ati mwese baratubwiye yuko abantu bose muja hamwe umwe akavuga ubutumwa abantu bose bakumviriza, umuyisilamu akavuga ubutumwa bose bakumviriza. Ati nibwo butunzi gusumba ibindi tubona ngaha ku isi by'ibintu bigenda birabera bahenda. Kwaje bambwiye ati twe dufise igitoro. Ati mugabo umuyisilamu arashobora kumukiriso akamukerera. Ati none wumva ari ndatunze. Niteka rero niteka ubumwe mu mashengero. Ugiye ko umuvyeyi rero kizigenza mu ishengero ry'u Burundi, umuvyeyi nawe abana bose bafata kumwe, abafata kumwe nta mwana agira. Hanyuma sogokuru bivuze sogokuru tuba tuvuze muri nziza. Sogokuru yavuze ati umwe wese ategure uzomusubirira. Si kuvuga ko waje gukura. Urumva mwishengero urategura neza ingene abazotogwamwo abagusubirira. Niteka ni n'umugenzo twese duteza kugendera mwishengero kugira rikomere. Barakora hoteli nguru mu mbabarire. Je ko nari n'umunyapolitike ndashaka kuvuga ivyo byose. Bategura baravuga bati Irani yarateyewe bica abategetsi bose. Mugaye guca mu gagazi. Kubera iki harateguwe ushikangira kwa 50 ashikiwe kandi adashikiriwe discipline. Hari abantu bacata kuza barasumuruka ngo byogenda gute. Ndababwije ukuri niteka mashengero turi mashengero menshi nga sinzi wavuze ati bishop ngaye yavuze ati turaramuye twege muri methodist twe turabakatolika twe yakuri iwacu. None turimo nawe yakuri iwacu uretse uyu munsi haramuye benshi. Naje yavuze yuko mu minsi yaheze yagiye gukonjeka berba handi. Urumva rero natwe turaramuye urumva yuko ari iteka. Twagomba rero tumushimire tumwemerera gushikirana. Tuzomushikira twese turashikirana bose barabizi ngaha tuzobashikira kuko murabungere. Izi ntama murongoye turazisangiye. Tuzokwemera kuzitwara ahatariho. Tuzovuga tutoya hindukiza zija ahantu hari ubwatsi bwiza zimererwe neza kuko nivyo turiko turarondera twese abantu bamerewe neza. Yabivuze hajya umwungere yavuze ati yatubwiye dukora ibi n'ibi. Turashima Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Udakora ntakaji reka kuvuga muragira mwiyorosha. Utariye nawe nafi none si direct dukore ibi bintu byose tuba tubuze. Imana yaraduhaye byose. Aha yatugize abantu basa n'abazungu bose turasa bafite umutwe umwe tukagira ubundi umwe. Amaboko nabirabi ugize atatu igisigo. Urumva rero byose yabiduhaye hasigaye ko tuja kukivi kandi ijambo ry'Imana yatomora. Ntuzojyame turazi ko dukunda gusenga twese. Ntuzogende ahantu musengera ngo mare y'amasaha 28 kuri 28 hama kuvuga ngo mana ngo irasiyo ngo yahetse ngo negative nizokuraba no kukuraba zovuga ati nyarutsa kuva kuyisahura. Ikeneye usenge ukore usenge. Ikivugo cyane cyase gukora waje nikivugo gushira ku kivi hanyuma nigacuhizagira ibikorwa wakoze. Je rero na kujya muhira
madamu kubera niwe mama wacu yitwa mama Ndiguriye naje sanjamu yari yavuze ngo bose ngo naho ntarose umwanya kugenda hari akantu bambwiye yuko ziteza kugira rero nagomba bashike ngaha abana yatumye naho nyine biga kajayo nagomba rero ndangize sura kubashimira kubakeza kuri amabanga mujeje amabanga aragora mbwa twese turiho yadufashanya bose ngaha bazogufasha usone wasiwasi ntutinye haguruka uvuga ubutumwa abantu bapangike twese tubapange igihugu kibere neza twese bigende neza n'iteka rikomeye rwose sore rero ndabashimire abifurize umunsi mwiza n'ejo tuzogaruka n'abandi tuzogenda kubagendera Imana ibahezagire.